Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe Fidel Niyongabo. Mu Burundi umupfasoni Felicite Ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera. Muri iki gihe afise abana 8 ashizemwo nabiwe batatu. Bagiye barava mu bintu bitandukanye kandi nk'abantu bazi ko ntora abana mwe nabo bagiye barampa abana. Hariho nabo numva kumure bafise umuvyeyi umwe ubundi yabihakanye batambuga ati reka ndabafashe aho nzobishoborera Imana izobandanya. Uyo ni umupfasoni Felicite Ntirampeba. Igihugu ca Uganda catangaje ko cakuyeho amabwirizwa ategeka abantu bose bakoresha umupaka wacu na Kenya banza kwipimisha COVID-19. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abasirikare batatu bari mu ofisi Peter rya Major baguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare ca leta ya Kongo n'abagwanyi baba Mai Mai. Amakuru avugwa hirya no hino kw'isi. Igihugu ca Uganda catangaje ko cakuyeho amabwirizwa ategeka abantu bose bakoresha umupaka wacu na Kenya kubanza kwipimisha COVID-19. Ibindi kuri iyi nkuru na Eddie Gwema. Ibi icyo gihugu kivuga ko biri mu rwego rwo korohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Ni nyuma y'uko hagaragaye imirongo miremire y'amakamyo ku mipaka byaviriyemo ibicuruzwa byinshi gutinda kugera ku masoko. Byatumye kandi ibiciro byinshi ku masoko bizamuka bitewe n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Itangazamakuru muri Kenya ryari riherutse gutangaza ko amakamyo ategereje ko abayatwara bapimwa atonze umurongo ureshya n'ibirometero 70. Umukozi muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda Charles Olaro yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko leta yategetse ko ibikorwa byo gupima abantu ku mipaka ihuza igihugu cye na Kenya bihagaritswe by'agateganyo. Yavuze ko biri no mu rwego rwo kurinda abashoferi kutanduzanya bitewe n'umuvundo ku mupaka. Mu gihugu haravugwa ibura rya essence byatumye amasitasiyo menshi asanzwe ayigurisha afunga, aho ibonetse naho ikabihenda cyane. Litiro imwe yari imaze kugera ku madolari arenga 3. Juma Sentongo umwe mu bagize ishyirahamwe ry'abatwara amakamyo yavuze ko iki cyemezo kije gitinze. Urakoze Eddie. Abantu 10 bamaze gupfa bazize imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuwa mbere mu gisagara ca Antananarivo umugwa mukuru wa Madagascar. Eddie Gwema arabandanya inkuru. Aya makuru yemejwe na Sonia Re, umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza muri Madagascar, mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Yavuze ko iyo myuzure yateje inkangu inasenya amazu menshi. Abandi bantu 2 bakomeretse, abandi barenga 500 bakurwa mu byabo nk'uko bigaragazwa n'imibare yibanze. Utundi turere turenga 20 natwo dushobora kwibasirwa n'imyuzure. Kuri ubu abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bakomeje kwimura abaturage batuye mu manegeka bajyanwa mu bigo byakira abantu badafite aho baba. Biravugwa ko amashuri ashobora gufungwa kugeza imvura ihagaze. Abashinzwe iteganyagihe muri icyo gihugu bavuga ko iyo mvura ishobora kuba yagabanutse kuri uyu wa 4. Mu myaka 2 ishize nabwo imvura nyinshi yahitanye abantu 26, abandi 15 baburirwa irengero. Ayo makuru yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu radio yacu voa.com. Mushobora kandi kuyasanga kuri YouTube na Facebook. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abasirikare batatu bari mu ofisi Peter rya Major baguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare ca leta ya Kongo n'abagwanyi baba Mai Mai. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri secteur opérationnel Sokola D avuga ko abasirikare batatu baraye biciwe mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira nyuma y'imigwano yahuje ingabo za Kongo n'abagwanyi baba Mai Mai. Muri abo basirikare bishwe barimo Major wari usanzwe akorera batayo ya intervention rapide ikorera Kavivira
mu itangazo umuvugizi wa FARDC muri secteur opérationnel Sokola D Major Dieudonné Kasereka yashize hanze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri yavuze yuko ari ihuriro ry'abagwanyi b'Amayimayi Ilunga Gadi Runyuki na Mushombe ndetse na FNL bashatse gutera umujyi wa Uvira bica abasirikare batatu barimo ofisiye babiri. Umuyobozi wa societe civile muri Uvira André Biaduniya avuga ko hari abasivile batatu nabo bakomerekeye muri iyo migwano yarishamiranyije Mayimayi Makanaki n'ingabo za FARDC. André Biaduniya yagize ati ejo amasasi yarumvikanye muri Uvira muri komine Kavimvira ariko uyu munsi nawo mu gitondo batubwiye yuko amasasi yatangiye kuvuga mu misozi ya Katala no mu misozi ya Kavimvira tubajije batubwira yuko ari Mayimayi zaje kwiba inka. Abasirikare bazikurikiye barazirukana ariko hari abantu bakomeretse. Njewe abo nabonye n'abantu batatu barimo abagore babiri n'umusore umwe. Watu wameumia, mimi mwenyewe nimeona watu watatu kwa macho yangu, wanawake wawili na kijana mmoja. General Makanaki Kasimbira John umuyobozi wa Mayimayi ikorera mu misozi ya Kitundu yemeza yuko ari uri mu migwano n'igisirikare cya Kongo kuko cyaje kumutera mu birindiro bye nawe arakigwanya. Gusa abagize societe civile yo muri Uvira bamaganye ibikorwa bigayitse bya Mayimayi byo kurasa igisirikare cya Kongo aho kurasa abagwanyi binjira mu misozi ya Uvira bavuye mu gihugu cy'u Burundi. André Biaduniya yagize ati ntabwo wajya gufata imbunda muri Mayimayi nurangiza ngo ujye kurasa igisirikare cya Kongo. Bakwiye kurwanya abanzi binjira muri Kongo bavuye i Burundi. Buri munsi turababona bambuka amazi bavuye i Burundi bakajya mu misozi minini ya Uvira. Abo nibo bakwiriye kurwanywa kuko nibo banzi b'igihugu. Mwomenya yuko igisirikare cya FARDC kiri mu migwano na Mayimayi muri Uvira mu ngabo z'abarundi nazo ziri mu migwano n'inyeshamba za Red Tabara ahitwa Kitogaho muri groupement Kigoma territoire ya Uvira nkuko bitangazwa na societe civile yo muri Uvira. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Urakoze Vedaste. Sentare nkuru ya Huye iri mu manuko bw'u Rwanda yigijeyo iburanishwa ry'urubanza ubushinjacaha bwagirizamwo Madame Beatrice Munenyezi ivyaha vya genocide. N'urubanza rwategerezwa gutangura kuburanishwa mu mizi. Idonido kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa. Iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure. Madame Beatrice Munyenyezi yagaragaye yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali ari kumwe n'abanyamategeko bamwunganira Chris Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema. Ikoranabuhanga ryakunze kugorana bya hato na hato. Amajwi yakunze kumvikana acikagurika, ababuranyi n'urukiko bakumvikana amajwi yisubiramo bya hato na hato. Ubundi amashusho akabura. Urukiko rukimusomera umwirondoro Munyenyezi yahise avuga ko atawemera. Mu kirego cy'ubushinjacyaha buvuga ko ku mazina ye hiyongeraho komanda. Abamwunganira basabye urukiko ko rubanza gukosora umwirondoro wa Munyenyezi. Basaba kandi ko habaho iburanisha ry'ibanze ribanziriza urubanza mu mizi. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubusabe bw'abanyamategeko buri mu maboko y'inteko iburanisha ikabufataho icyemezo. Byateye inteko iburanisha kujya kwiherera umwanya muto iza yanzura ko hagomba kubaho iburanisha ry'ibanze. Ashingiye ku mategeko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Huye yavuze ko mu iburanisha ry'ibanze impande zombi zizareba ku ngingo zose zigize urubanza ndetse n'ibimenyetso byose. Muri iryo buranisha urukiko rwavuze ko ababuranyi bombi bazaganira ku kibazo cy'abatangabuhamya bashinja n'abashinjura. Niburanisha rizaba mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi rikazabera mu muhezo. Abunganira uregwa kandi baravuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha bwagitanze mu buryo bita ko budasobanutse. Babwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwafashe ibyaha bitandatu burega Munyenyezi bubibumbira hamwe nyamara buri cyaha gifite amategeko agihana. Ubushinjacyaha buravuga ko umuntu ashobora gukora ibikorwa bimwe bikabyara ibyaha byinshi. Bushingiye ku ngingo z'amategeko bwikomya bunganizi ba Munyenyezi ko birengagiza iby'amategeko ateganya. Bwibutsa ko kuri iyi ngingo umuntu ashobora gukora ibyaha byinshi bigize impurirane mbonezamugambi cyangwa impurirane mbonezabyaha. Buvuga ko ntacyo abanyamategeko ba Munyenyezi bagaragaza banenga inyandiko yabwo itanga ikirego uretse gukora icyo bwise kunenga byo kunenga gusa. Maître Gashema na Maître Bikotwa bakabwira urukiko ko narwo rutamenya aho ruhera ruburanisha urubanza rushingiye ku miterere y'inyandiko y'ikirego cy'ubushinjacyaha. Bagasaba ko ubushinjacyaha butanga umucyo mu kirego cyabwo kuri buri cyaha kugira ngo Munyenyezi azabashe kwiregura. Abanyamategeko kandi bazamuye inzitizi y'uburyo bw'iburanisha bushingiye ku ikoranabuhanga. Baravuga ko bibuza uburenganzira uwo bunganira bwo kwiregura yisanzuye. Baramusaba kuburana imbona nkubone kuko aburana ibyaha bidasanzwe biri ku rwego mpuzamahanga
mpuzamahanga bigira amahame bigenga. Kuri iyi ngingo yo ubushinjacyaha buvuga ko mu kuburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga biterwa n'ibihe bidasanzwe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 u Rwanda n'isi birimo. Bakavuga ko no kumukura muri gereza ya Nyarugenge hajya kuburanira i Huye byagorana. Abanyamategeko Gashema na Bikotwa bakavuga ko ubushinjacyaha atari bwo bwo kumenya ibirebana no kujyana Munyenyezi kuburana imbona nkubone mu rukiko, bafatiye ku zindi manza zirimo urw'umunyapolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be n'izindi ziri kuburanishwa imbona nkubone. Basabye urukiko gushakira Munyenyezi uburyo yaburana imbona nkubone bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umucamanza yavuze ko iyi ngingo azayifataho icyemezo nyuma yo kurangiza iburanisha ry'ibanze ry'uru rubanza. Madamu Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko avuka Rushaki ya Gicumbi mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba mu majyaruguru y'u Rwanda. No umukazana wa Paulina Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi, ubu yakatiwe n'inkiko imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umugabo wa Munyenyezi nawe Arsene Shalom ntaho bari yakatiwe gufungwa imyaka 25. Mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Mbere yo kumuzana mu Rwanda yamaze imyaka 10 afunzwe nyuma yo kumukekaho ibyaha. Ubushinjacyaha umurega ibyaha 6 bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu, birimo icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside, gukora jenoside, ubufatanyacyaha mu gukangurira abandi gusambanya abagore ku ngufu nk'icyaha kibasiye inyoko muntu n'ibindi. N'ibyaha aregwa ko yakoreye mu mujyi wa Butare Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ariko nyir'ubwite ibyaha byose arabihakana, akavuga ko yari mu buzima bwari bumugoye butamwemerera kubikora. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 24 z'ukwezi gutaha uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ihuye mu majyepfo y'u Rwanda. Tugushimire Eric. Mu Burundi umupfasoni Felicite Ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera. Muri iki gihe afise abana 8 ashizemwo nabiwe 3. Madame Ntirampeba akora akazi k'ubuforomo mu bitaro vya Kahombo mu Kayanza, avuga ko abantu iyo babonye abana batawe bamuzanira. Yabwiye ijwi rya Amerika ko abatungisha mikoro yiwe bwite aba Ingozi muri komine ya Ngozi. Yabisobanuriye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Nukuvuga urabona barya abana bavuka bagatabwa, hariho abo dushobora guhanira ku kazi kumure babuze ikibaramira hanyuma gatora. Ubundi afise abana 5 mu nzu. Ufite abana 5 mu nzu wavanye aho ngaho ku bitaro? Oya, bagiye barava mu mihingo itandukanye. Bagiye barava mu mihingo itandukanye kandi nk'abantu bazi ko ntora abana mwe nabo bagiye barampa abana. Hariho nabo numva kumure bafise umuvyeyi umwe ubundi yabihakanye, bakamvuga ati batagira uburyo, badafise ingene bariko barabaho, batafise ishobarira amashuri ico bakurikirana. Bakavuga ati reka ndabafashe aho nzobishoborera, Imana izobandanya. Harimo abahungu n'abakobwa? Ego, harimo abahungu n'abakobwa. Umukuru naho nahereye ko burya namwakiriye juste nkiva gutwara Jean Sebastien mu Bubiligi. Basa nk'abangana. Muhira mfise abana batoyi gusa banagenda atoragura mu nyuma. Abo bana bose ubareresha icyo barye cyuriye cyangwa se hari imfashanyo ubona yo kugira ngo ushobore kubarera? Mu bisanzwe barye icuriye ko ndafise akazi ka leta ndahembwa, hanyuma ndafise famille barifise baramfasha. Ariko wabigize nk'umuhamagaro wumva gufasha abatishoboye, gufasha imfubyi, wumva aricyo kintu gituma isengesho ryawe wumva rigeze ku Mana? Ego, ndabifata nk'umuhamagara kuko narabwiye ko nashatse turabana n'umugabo. Uyu mugabo nawe ntibyakunda, sindabizi ntibyakunda, afise undi mugore. Yewe mbana nabo bana, nabanye nabo bana kuva bakiri bato biwanje, hama ntangura kuza ndatoragura nabo bandi bafise ibibazo. Iyo babonye bagandagaje ibishimye baguhamagara bati mawe, ego, wumva umeze ute? Numva ndaryoherwa rwose, ngashimira Imana ko muri abo ukuze n'umwe afise Veneva. Nayo abandi baracari bato. Muhira mfise bato, mfise abafise imyaka 8, mfise abafise imyaka 9, mfise abafise muto, imbese muto afise imyaka 4. Izo mbaraga uzikura he zo gukomatanya akazi k'ubuforomokazi n'akazi ko kurera abo bana? Ubabonera umwanya ryari? Ufite ikibazo kikubwira ryari kubunaniwe? Ubigenza uti izo mbaraga uzivanahe?
izo mbaraga na jewe nyine haraho ntangara kubera kuko ni imbaraga nta eforo yambaye ngira niyo ndushe ubwo buwe numva butandemereye ndaburengera kuko nukuri n'umuhamagaro. Abo baturanyi muturanye aho mu gisagara cya Ngozi iyo bakubonye ukataje utashye uvuye ku kazi waraye amajoro ukagera mu rugo ugahitira mu maduka ukajya guhahira abana barakureba bati Felicita ni ndashyikirwa? Oya n'umukama bikora n'Imana n'ukuri seforo z'umuntu n'Imana igikorwa c'Imana kuko murabizi abana baragora mugabo n'ukuri sinumva ko bindemereye. Felicita Ntirampeba ndagushimye cyane kuba wasangije abumva ijwi ry'Amerika kano kazi kundo ukora kugufasha imfubyi, ndagushimiye cyane. Nani ndabashimiye. Abarundi batari bake bavuga ko icegeranyo cashikirijwe n'umugwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe kizotuma abarundi bacanamwo. Yamara hari n'abavuga ko ico cegeranyo ahubwo kizotuma bikebuka bagashira imbere umutima w'abavandimwe. Ico cegeranyo cemejwe n'inama nshinga amateka mu kwezi kwa'12 ku mwaka urangiye w'2021 kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Mbega abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bacakiriye gute? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Ambassadeur Isidore Mbayahaga ari Bujumbura mu Burundi, Ambassadeur Edouard Bizimana serukira Burundi mu Burusiya na Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse akora mu biro vy'umukomisera ajejwe ibibazo vya politike umutekano n'amahoro mu ishirahamwe rya Afrika. Ambassadeur Isidore Mbayahaga atangura atubwira uko abona ico cegeranyo. Twebwe nk'uko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu gusevere wayishikirije inama nshinga amateka na nkenguza amateka bari kumwe, twarakurikiranye mu biganiro byose nyene bagiye bashikiriza ibyo batoye mu gikorwa bamaze iminsi bariko barakora. Turaheza turumviriza abenegihugu bariho muri ico gihe ibyo bariko baravuga nko gutemoya canke nko gushinga intahe ibyo babonye. Mu by'ukuri nkaje nk'uko mubivuze yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane. Rero Severe yavuze yuko yoba yariho nyabwoko, kandi mu by'ukuri ubwira kurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje biragaragara yuko ico kintu coba cyarabaye. Gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye muri iki gihugu, kuko byinshi ntabyo twari tuzi. Twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu, ko hariho ibipimo byatewe ku bantu. Ibyo twumva kera rero twumva umenga ni bimwe by'abantu b'abanyepolitiki bafise amacakubiri bagomba guteranya abarundi. Ariko igihe Severe itanguye kuja ku kivi igatangura kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe, hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozi z'ico gihe zabigizemo uruhara, twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri iyo kwaserutse kukavugwa, haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene canke ico bakoza uko kuri kuba kwavuzwe. Rero twebwe nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashobora kugira amakenga bakibaza ko ico cegeranyo kivuga ibyabaye haraheze imyaka itari mike gishobora gutuma abarundi bacanamwo. Ico cimviro c'uko abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiki? Nibaza yuko abashobora kuba byumvira nibyo, ariko mugabo twebwe turavye ingene uburongozi buba buhari, burya abarundi kugira bacanemo ntibashobora gucanamo gutoye ubutegetsi butabigizemo uruhara. Kuko rero tuwe turabona yuko turavye intumbero ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu dufise uno munsi, uyu General Major Evariste Ndayishimiye, urabona yuko ico kintu asa nuko yagihagurukiye yuko abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ngo barabe ibyo bapfa. Rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha aho aciye hose abwira yuko abarundi bogwana mu nda ntibasubire kugira ibyabaye kera, ahubwo ibyashitse bimenyewe ubu nyene byodufasha kubaka Uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabaye. Rero uriko uraraba n'abantu mu maso ukabona abantu
ingene bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa n'uko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga bazisangira atangorane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengero bazega babihuriramo mugabo ukabona yuko wanashaka uretse ngira mu banyepolitiki bamwe baba bafise ico cifuzo c'uko abantu bocanamwo ngira ngo kugira ngo inyungu zabo bazigereko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi ico kintu ariko barakivamo kandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ivyaheze byaba byaraheze ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma tukivuga nyene ku vyerekeye umukuru w'igihugu yavuze ku nyuma yaho ico cegeranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize ico yashikirije abarundi abahumuriza kugira mpumurize abarundi kugira basubize umutima mu nda kumenya kahise kacu mu Burundi ntawe bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ivyago ahubwo no kuvurana uwo ivyo vyaha vyashikiye arakeneye gukira ico gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu nagira asubire ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba nta bwoko bwishe mu Burundi no kuvuga ko atawushobora kugwa mu mporero kandi nagira ndababwire ko ivyaha vyakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bo kwibisubiriza muri ico caha nico gituma atawogira ubwoba nk'uko muvyumvise ambasaderi Isidore Mbayahaga eka ndabona no mukanya tuheje kuronka ambasaderi Edouard Bizimana muri aho ambasaderi Edouard Bizimana yego me n'amahoro ndabaramukije ndaramukije abo dusangiye ikiganiro byangoye ngira ngo telefone twagoranye ivyuma vyagoranye yego ni vyiza mukanya ndabasaba ambasaderi Edouard Bizimana mugire ico mutubwiye kuri raporo ariko nashaka ko twari duheje kumviriza vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu nagomba Isidore Mbayahaga tangura tubwire ukuntu yakiriye iryo jambo aho Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye Barundi ko ata bwoko bwishe ata bantu bakoze ivyaha haraheze imyaka 50 nabo nyene badafite amagara ameze neza atawo bakurikirana nashaka mugira ico muvuze ku iryo jambo ryashikirijwe murakoze cyane ngira mwumvise ko bijanye n'ivyo nari ngiye gushikiriza uby'ubutegetsi buriko burakora nukuri murumva ayo majambo yashikijwe n'inshuro mukuru w'igihugu n'amajambo ubwa mbere ahoza ababuze hanyuma akabahumuriza akongera kandi agahindukirira kubo barabikoze yuko nabone bomenya yuko igihugu kibafata nk'abana b'igihugu nk'abarundi kandi yanavuze ati ntawoshira imbere yuko abantu bokwihorana kuko n'ababikoze urabona barisaziye igihambaye nuko ukuri kumenyekana abantu bose bagashira umutima mu nda murumva yuko mu by'ukuri ni umubyeyi nyene urumva ko ababuze n'ababigizemo uruhara bose avuga ati muri abanje muri abana b'igihugu nta kuntu umwe yosimba umutima ati noneho ibyo nakoze birangarutse ko ubundi nawe akavuga ati nanjye mwihorere ntaho twaba turiko turaja rero jewe iryo jambo nk'uko mubivuze mu by'ukuri akirishikiriza ryabaye ryiza cyane ku mpande zose abantu bakabimenya kandi abivuga kenshi akavuga neza ati nta bwoko bwishe ubundi hishe ubutegetsi bubi muri icyo gihe rero nibaza yuko abantu twebwe turaremye kabisa kuko turizigiye leta yacu nta kibazo kihari aho aciye hose n'abagize leta yiwe urabona ko bakwiragira imihingo yose bagenda bavuga bati abantu tubane mu mahoro duhamba kahise kabi mugabo rero abantu ntibabyakira cyo kimwe ntihabura abavuga ngo sibyo umugusebe wavuze ibintu bitawerekeye mugabo ku cerekeye kameme mwene ico caho higiye ahabona abantu bwa mbere byerekeye n'abarundi bene Burundi ndabona nibaza yuko iryo jambo muri uko ijambo ryiza
twamusaba mbere y'uko yobandanya akagira ingendo nyinshi gushika mu makomine no ku mitumba agakwiragiza abantu bamufasha kurongora igihugu bagahumuriza imitima y'abantu babone ko ari ibicibwa kubera ababyeyi babo bishe abantu cyangwa umuntu ageze mu zabukuru akavuga ati jewe nabigizemo uruhara ndagowe ni ukuri ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu burya riba ari ijambo ryiza kandi rifite ububasha rero iryo ni ijambo ryiza sinzi jewe niko ndabyumva kandi niko ndabyemera ni ijambo ryiza akomeze kugenza gutya abarundi batekanye hama igihugu cyubakwa. Ego ndabona na Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo Ngoga reka tugaruke kwa Ambassadeur Edouard Bizimana nawe nyene agira icyo avuze ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu. Ego murakoze cyane nibaza ko iryo jambo ari ryiza kuko ico abarundi bakeneye ni ukubana mu mahoro hanyuma ngira ngo ibyabaye byarabaye mugabo birakenewe ko abo barakoze ibyo bintu nabo bavyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza niyo twavuga ngo byabaye byarabaye ucumenga nta wabikoze umenga ni ibintu byikoze nibaza ko ico umugwi severe wakoze hanyuma inama nshingamateka nayo ikayunganira ikavyemeza ni igikorwa cyiza cyane kuko burya abakorewe ibibi barababaye iyo hagize ababikoze nabo bavyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko naco cyari ari ikintu cofasha kugira ngo ivyo bintu bose bumve ko ari bibi tuvyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nico gikuru c'uko abantu bobana bakabana neza ivyo bintu ntibizosubire ntazogira uburota asubira kwifuza gukora ivyo bintu nibaza ko byofasha igihugu cyane ijambo ni ryiza nivyo abarundi benshi twifuza ko twobana mu mahoro nibaza ko atanumwe yovuga ko iryo jambo ridahumuriza. Ego Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse muraho turaho mwakoze kudutumira Fredi. Yego ndabona ko ivyuma vyatugoye mu ntanga ariko mwashoboye kuhashika ni vyiza cyane gose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko atabwoko bwishe mu Burundi muri ubwo bwicanyi bavuga bwabaye mu 1972 akaba yavuze kandi ko nababukoze eka bagize mu zabukuru hanyuma mu kanya turabasaba mutubwire nico muvuga kuri iyo raporo doga kwijambo. Ego icyambere nagomba kuvuga no gushimira umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi kuko no kuri yavuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi nka Sebarundi nivyo twari tumwitezeko. Ikindi novuga gihambaye nuko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake n'umugabo tubwira twihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira. Ikindi naco no gomba kuvuga mu gutangura nuko nta n'imiryango mike mu Burundi nzi imiryango mike itabuze mu bwiyimo bagiye baraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero kuri ico nye twe turakenguruka cyane gose kuja mbashikirije hanyuma ikindi naco nagomba kuvuga nuko hariho mu gushaka ko kuri hariho n'abantu bakoze ikiza cyane gose batabaye abantu nuko sindaseheza gusoma raporo neza na neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu bakijije abandi bakabatabara abo bantu izo ntwari naduka tukwiye kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu hanyuma agatima gako kave mu bantu mugabo mu by'ukuri nko abandi bose bagiye barabivuga dushaka kumenya ukuri kugira ngo ntitwihore mugabo kugira ngo dutere imbere tubishire inyuma uko bavyita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi ico ni ikintu tugomba kwemera gihambaye mugabo icyarimo nagomba kuvuga nuko mu gwisevere nturaheza gukora akazi kayo iyi ni intambwe imwe mugabo bazokomeza bakora kugira ngo tumenye ubwicanyi bwagiye baraba mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire bibaza bati bavugiye bamwe gusa mugabo bavugiye abandi kuko nkuko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hama nk'uko Ambassadeur Bizimana yabivuze ababikoze bakiriho basaba ikigongwe hama twubaka igihugu cyacu. Ndagushimiye Ambassadeur Isidore Mbayahaga ndagushimiye nawe Ambassadeur Bizimana Edouard ndagushimiye nawe Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse
aha niho dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Ibiganiro n'amakuru vyari bihagarariwe na Frederic Nkundikije bikaba vyashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro. Kw'izina rya bagenzi bacu bose tubike banuye tubifuriza kuroranirwa. radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'Amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika